Mu kiganiro yatanze ku banditsi n'abamenyeshamakuru kuri uwa munani mu Kakaro umwaka wa 2025, umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga yakebeye abakozi ba leta batariko baratonda neza ku buzi bisunze ibiko birahinduka mu gihugu, akamenyesha ko hahinduka ibibanza ariko hadahinduka akazi, akabasaba gutonda ku kazi kugira ngo ababitura bashobore gutunganirizwa neza. Tumwumvirize. Abakozi n'akazi bumaze iminsi bubona mu buzi bwa leta hariho ukudebukirwa muri no minsi aho abakozi badatonda ku kazi by'ukuri uravye amaserivisi atandukanye bivanye ngira n'igihe bibaza ko hoba hariko harahinduka ibi canke biriya, ariko ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwagira bufate kano kanya kugira bukebure kandi buhamagare umukozi wa leta wese ahari ko ategerezwa kuja ku kivi uko amategeko bitekanya. Nivyo hariho ibiriko birahinduka ariko hahinduka ibibanza ntihahinduka akazi. Nico gituma ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buhamagaye kandi bwivuye inyuma umukozi wese wa leta ko ategerezwa kubahiriza ikiringo gitekaniro c'akazi hanyuma akaja mu bikorwa vyiwe mugabo yakoze ivyo akazi kamusaba, ivyo amategeko amusaba. Birababaje kubona ubuzi hariho abaja gusaba bariko basaba amaserivisi bakayabura. Birababaje kubona ibiro biri ata abantu batonze amaserivisi novuga asa nuko atariko arakogwa uko byateza kugenda. Rero ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi burahamagaye kandi burashimitse busaba yuko muri iki kiringo nk'ikindi kiringo cy'iminsi yose akazi gakogwa ukuri kwamye. Rero umukozi wa leta yo kwica amatwi amategeko ariho kugira bikurikize abahane. Rero dusavye abarongoye amaserivisi yuko bo kubahiriza amategeko kugira akazi ka leta gakogwe. Igihugu kizotera imbere ari uko akazi gakozwe kandi akazi gakogwa n'abakozi kandi abakozi bakora akazi batonze ku kazi. Inyuma y'itangwa ry'itariki ntarengwa ryo gushikanira kamanota y'abakozi ba leta mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, umushikiranganji yashimye urugero vyakozweko aho yamenyesheje ko ku madosi 103,910 y'abakozi bahembwa n'ubwo bushikiranganji ko hamaze gushika amanota y'abakozi 95,337 agasaba n'izarashikanwa n'ubwo ari zike ko nazo zonyarukana. Seze twarabahamagariye tubamenyesha ingene twifuza uno mwaka ugenda kuvyerekeye itangwa ry'amanota ry'abakozi ba leta kugira batangura umwaka bagononokewe. Twari twatanze ikiringo ntarengwa c'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 yuko ujejwe kuzana amanota wese amanota y'umukozi yotegeza kuyashikana mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Twagomba by'ukuri dushimire abarongoye ubuzi ko ako kamo barakitavye nubwo hariho abo byagoye gushika kuno saha turiko turavuga ku madosiye ya fonctionnaire ibihumbi 103,910 basanzwe banditswe bahembwa bakora mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu bisata byose bitandukanye by'igihugu. Hamaze gushika amanota y'abakozi 95,337 ni ukuvuga ibice 91 n'ibice 7 kw'ijana. Amanota abakozi batarashikanirwa amanota mu aho yatoza gushika
n'abakozi 8,573 ni kuvuga ibice 8 n'ibice 3 kwijana. Abo nibo amanota yabo atarashika aha uko yategeza gushika. Aha twabatumenyeshe kandi ko muri iyo ntumbero nyene turifuza yuko aba 91 kwijana uku kwezi nyene atakigwanye mu buhinga boba baronkejwe izo anare zabo kugira batangure umwaka bagononokewe kandi uburenganzira bwabo bwubahirijwe. Duhamagariye rero abo batarashikana nubwo ari bake n'abakozi ba leta kandi nabo barakeneye gutunganirizwa, ariko nkuko twari twabishikirije abo vyega bategeza kuzobihanirwa, ariko abakozi bateza gutunganirizwa bobo ntibogwa mu mporero. Turasavye rero izo nkeya zisigaye nazo nyene zinyaruke. Yongeye gukebura abarongoye ibisata na cyane mu bushikiranganje bw'indero no mu bushakashatsi batariko barorohereza abakozi bariko barasaba kurenganurwa icyo bise rappel mu rurimi rw'igifaransa. Yibukije ko umukoresha wo ku rwego rwo hasi ategura urukaratasi ya attestation de service gwerekana akazi umukozi ariko arakora emploi n'umunsi yatanguriye kako kazi rugahererekanwa hakurikije ubusumbasumbane bw'inzego bushika mu bushikiranganje. Naho nyene ngaruka nkebura abarongoye amaserivisi mu ntara makomine gushika ahantu hose akazi ka leta gatunganirizwa. Hariho abarongo bisata bariko baragora canke batumviriza abakozi basanzwe bariko bagira amareclamation kuvyerekeye ico twavuze ca rappel gitekanijwe ko tubona cyo nyine muri ku kwezi. Twasavye tubisubiremwo yuko umukoresha ku rwego rwo hasi ategura attestation de service yerekana rukatasi gwerekana ko umukozi ari ku kazi ruvuga na emploi type, ariko n'umunsi yayigiye ko biri muri urwo rwandiko akaca abiha uwumutwara nawe akabiha uwundi amutwara, gutyo bigatera bigashika mu bushikiranganje hejuru. Ivyo tubivuga kugira ntihagire uwo kwiyandikira ibitari ivyo ngaca abizana buno nyene mu bushikiranganje. Twe tuvyakiriye twaba dusanga twakira ibitari ivyo, ariko tubihawe n'umutwara byaciye mu nyuma y'abamutwara tuba tuzi ko ivyo yatanze ari vy'ukuri. Rero igituma tuvuze dutekano kamo nuko tuzi neza kandi tumaze tubona hariho cyane mu bushikiranganje bw'indero aho abarimu batumenyesha yuko abadeseye mu makomine n'abadepeye batariko baravyakira uko bategeza kuvyakira. Duteye akamo rero abadeseye iyo bari abadepeye mu ntara yuko bahamagariwe kwakira n'ingoga ivyo abakozi bariko barabashikiriza kugira bihavure bishike mu bushikiranganje kandi bikaca bishika bitonganuye neza, gutyo bikaca bija mu ngiro. Ntivyumvikana ingene umukozi yovuga ngo umukoresha ku rwego urucanke ruriye yovuga ngo nta ntumbera araronka mu gihe ari umukozi ariko arasaba gutunganirizwa. Iyo umukozi ariko arasaba gutunganirizwa umurongoye ategeza kumufasha kuraba ingene atunganirizwa. Nta wundi muntu yoza gutanga intumbero kuvyerekeye kurenganurwa. Iyo umukozi afise icyo asaba uracumviriza hanyuma ukagitambutsa imbere kuba bijejwe. Dusavye rero kugira ntihabe intambamyi kuri iki kibazo cerekeye rappel, ni kuvuga gutanga urusho bariko bakora batatunganirijwe kandi bakorera kuri emploi type. Ivyo rero bitegeza gukorwa bikozwe nabo batwara abo bakozi mu nzego zitandukanye. Mukarangiza ikiganiro yamenyesheje kandi ko hari abakozi ba leta bariko barakoresha impapuro z'imitsindo zitarizo les faux diplômes. Agahamagara kandi wowe wese yomenya umuntu ariko arakoresha urupapuro atarigo canke adafitiye uburenganzira ko yobimenyesha mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Ikindi twagomba kumenyesha arico ca nyuma catumye tubahamagara nuko by'ukuri twabamenyeshe ko hariho ibintu biko biribonekeza dutegerezwa guhagarika. Rero dusabe uyu canke uriya ashobora kufise ico avuga canke abizi ko yogira ico abwiye ubushikiranganje. Turamaze gufata abantu bari ku kazi
inka bakoresha inkatasi zitazwi n'amategeko ni kuvuga défaut diplôme gushikisa tubamenyesha tumaze kumenya abantu bashika 75 bariko bakoresha défaut diplôme abo rero twarahagaritse ibijanye n'imishahara yabo hanyuma twashikije ubutungane kugira bukurikirane abo bantu ariko bisigura ko hirya no hino uwo afise ico azi kuri diplôme canke rukatase rwanaka goba rutari mategeko yobishikiriza ubushikanganje kugira abantu mwe nabo tuba tuze mu bikorwa vya leta kugira akazi ka leta kagende gakogwe n'abifitiye ubushobozi